kuko ubukene burashobora kuba kubera umuntu yiyagura mu vyakeneye akarenza. Ico ni cyane urashobora kuba ugakena kubera uri kuriyagura, uri kurashaka ibiyeri 5 ku munsi, nushaka kurya inkoko ku munsi, akari kushaka kuvyumva ntusebukawe ntugire iki, urashobora gukena, kubera wamushaka imodoka nshasha igezweho uraja mu bukene. Urumva rero n'ubwo bukene, hari ubwo bukene tutako atari ubukene, abantu babanze kuba umuryango wose ushobora kumenya mu kubaho neza aho uciriritse ugeza. Umuryango wose nubanza urabaho uciririje ugeza kuri vyangombwa. Hanyuma kuko urashobora gusanga buba abana bawe bashobora kwiga ku ishuri kanaka, mwakumbura uwundi muryango abana babo bashobora kubiga kurindi shuri rihanitse. Umuryango ubanza kwimenya aho ugeza, hanyuma muri minimum. Hanyuma ikindi rero maze kugira hagaca baro kutasesagura. Ico ivyo bintu bimaze kuvamwo kutiyagura mu byo ukeneye no kudasesagura bikifise. Urumva hacagera ku gico bitabijya rero vya confiance, no kuvuga yuko ivyo muri ko murasangira umwe wese mu butunzi bwiwe amubizanye mugashira hamwe atawuheza uwundi, atawe kundi ko yacishije impamvu impande, ni ngombwa ibintu biragenda neza. Hanyuma hagaca no kumvikana ati nubwo ukene wabo hari twobuvamwo gute, twigenze gute, kugira ubwo bukene tubuvemwo. Mugabo banje kwa mukabanza mukabusangira mubona ko vy'ukuri bwavuye kumvo zitabavuyeko. Ndatanka akarorero, urumva mwari nk'ahantu uri umupfasoni no mubaka umugore n'umugabo, umwe atakaje akazi baramwirukanye, ishiramwe yahora akoramwo barahagaritse abakozi, nkaho ni ngombwa atahugwe. Muri ico gihe rero muca mugira gute, muca mukavuga tuti we ibikubaye ko ntisimbo zikuvuyeko, uyu mwanya ibi bigoye reka tubisangire, mugabo twiyumvira ingene nawe ubivamwo kugira usubire gushora kuzoterera impuze kaja ku muryango. Hanyuma ikindi najo kwama bashira imbere epargne no kuziganya, gushira imbere kuziganya. Ibihe vyiza ukaziganya, ibihe vyiza ukaziganya kuko ntubuzi ibihe bizoza, sivyo? Kugira bize bisanye urashoboye kugira icubiye.